Namahoro ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza dushime Imana ko yongeye kutugereza kuri uyu munota tukiri bazima. Imana akaba yatuzigamye kandi twongere dushime kubw'ibyiza yamidukorera itarabye ibigabitanyo byacu ahubwo katugirira imbabazi. Rero no munsi tugomba tuganire ku bamama. Abamama barakomeye nkuko twabivuze ubushize. Abamama barakomeye kuko bakomejwe n'ubakomeza kandi bakaba bashigikiwe n'umugabo ukomeye ari we yabaremye. Abamama bakora ibikorwa byinshi bitangaje nta nubwo twivuga ngo tubirangize mugareka mice ku mayange mvuge ko bike. Abamama guhera mu ntango Imana yabaremye yabyitegereje neza. Imana yari yarabye iravuga ati umugabo ntashobora kubaho wenyine, reka ndamuremere umufasha amukwiye. Yarabonye ko umumama ari umuntu azomubera isoko y'amahoro n'umunezero kandi akamubera umubanyi wa bugufi mu buzima bwiwe bwose. Ico ni igikorwa gikomeye abamama bakora. Kandi abamama n'abantu batanga ubuzima nk'uko izina Eva rivuga ngo nyina w'ibiriho byose, nyina w'abariho bose. Umumama niwe ntango y'ubuzima bwo mu rugo. Murazi neza ko umugabo azana umugore atamwana n'umwe afise, atakintu na kimwe afise kindi. Hanyuma mu myaka uko igenda iraza urugo rukagenda rugira abantu kandi rukagengwa, abantu bakarugenda neza, abantu bakarushima iyo umumama waho ameze neza, abashitsi bakaza, ubutunzi bukaza, urugo rukamera neza, umugabo akanezerwa. Ivyo byose ni ibikorwa abamama bakora kuzana amahoro n'umutekano n'ubuzima bwiza n'umunezero mu rugo. Abamama kandi bakora ibikorwa byinshi iyo bamaze kugira abana, bagakora ibikorwa bakaba bitangira abana babo, bakitangira urugo. Umwana akamukoresha ibikorwa byinshi guhera akiri muto gushika akuze imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30. Mbere hakaba n'abamama bakomeza kwita ku bana babo kugera nabo nyene bongeye kuba n'abamama, nabo bagakomeza bakabarera, bagakomeza bakabagira inama nziza, bakababera abajenama beza, bakababera abamama. Abamama bubahwe, abamama turabakunda. Abamama barakomeye kuko bakomejwe n'ubakomeza, wubaha inkomezi, kuko bahagarariwe n'umugabo ukomeye ari we abaha inguvu zo gukora ibikorwa byose. Abamama bakora ibikorwa byinshi bitandukanye tudashobora kuvuga ngo tubirangize. Mu gihe bari kumwe n'abana babo mu rugo bakababwira udukuru twiza dutuma banezererwa. Mu gihe bari mu rugo bagateka, bagatunganya ibyo kurya byose, bakagaburira abo mu rugo rwose. Hanyuma nabo bakumva baguwe neza, bakavuga ati ego Imana yarakoze yaduhaye umumama mu rugo. Abamama bakora ibikorwa ndetse n'abo hanze n'abari kure, bagahuza imiryango. Iyo babaye abamama beza, imiryango yose ikabaho neza yumvikana. Abamama bubahwe, abamama bahawe agaciro gakomeye, abamama bakundwa n'Imana, Imana isumba byose. Nubwo rero abamama bakunzwe kandi abamama bakora ibikorwa byinshi, Satani wewe arabarwanya ijoro n'umurango. Ubwo rero mwese mubimenye, mukomeze gusenga, musengera abamama, musengera abantu bose bafise ibikorwa byo kurera kuko si ibikorwa byoroshe. Satani mu kurwanya abamama yahereye ku ntango, aho yari yashatse yuko umumama, umugore, umuvyeyi ahinduka intango yo gucumura. Ariko Imana na Yesu Kristo kuko nabo ari abavyeyi beza, bararavye bavuga ati uyu muvyeyi nahacumuye reka tumuhindure kandi intango yo gucungurwa. No kuvuga mu mumama niho havuye mucunguzi wacu Yesu Kristo, hanyuma tukaba twaracunguwe, tukaba turi mu buzima bwiza bwo gushima Imana. Abamama bubahwe, abamama bashigikiwe n'Imana ikomeye. Hanyuma kandi Satani yarongeye arwanya umuvyeyi, arwanya umumama mu gihe yari aciye mu ruvyaro rwiwe agaca ku mwana we Kayini kugira ngo yice murumuna we Abeli. Yarazi neza ko agiye kuturangiza, ko abamama bagiye kwangwa n'abantu bose. Ariko Imana irongera avuga ati oya, abamama ndabakunda kandi ndabashigikiye, sinshobora kubyemera. Irongera mu ruvyaro rw'abamama nyene izanamo uwundi muntu uzoducungura ari we Yesu Kristo. Abamama bubahwe, abamama bashigikiwe n'Imana ishobora byose, abamama turabakeje. Hanyuma kandi abamama nkuko mubizi mu bitabo byinshi bya Bibiliya byerekana ahantu abamama bagiye bakora ibikorwa byiza. Abamama nibo bantu ba mbere kandi baherekeje Yesu aho yaragiye ku musaraba, baramukurikira, bamuha utuzi two kunywa, baramusengera, bagoma babana nawe kugera aho yacikanye, aho yavuze ati birarangiye. Abamama barabirabye neza, barabikurikirana byose. Hanyuma kandi abamama bubahwe, abamama nibo babaye abantu ba mbere mu kumenya ko Yesu Kristo yazutse. Nibo bajanye inkuru igihe bari bamaze kubona ko cakibuye kinini cyane kitariko
ku mva ya Yesu, hanyuma marayika akababonekera. Nibo bantu ba mbere babonekewe na marayika, nibo bantu ba mbere bamenye ko Yesu yazutse, nibo bantu ba mbere bagiye gukwiza inkuru. Mbere abamama ni abavugabutumwa bakomeye, abamama bubahwe, abamama bashigikiwe n'Imana ikomeye, abamama turabubaha kandi turabakunda. Abamama rero Imana yarabakunze, ibagirira neza, irabashigikira muri byose. Niho kandi abamama dukomeza tubasabira inkomezi kugira ngo bakomeze kurera abana neza, urubyaro rwabo ruze rugwire, rumererwe neza, kandi bagira ubwenge bwo kurera abana babo neza, baze babashikane mu biganza by'Umwami wacu Yesu Kristo, bavuga ati ngibi bikorwa twabikoze neza. Abamama bubahwe, abamama bakunzwe n'Imana isumba byose, abamama bafise ingufu zikomeye, abamama bese ndabakeje, abamama bose mbifurije ubuzima bwiza. Murakoze. Yari Jane Hatunga, mubane n'Imana. Bye.